Bagabo no musi ndavyuce ntagomba gukompereka ubuzima nka Adamu na Eva, ndavuze ati reka nteke uturyo dukura agahinda. Ndatanguye rero n'amavuta yahera yo mw'isafuriya, ca mfata ibitunguru bitukura n'ivyera ndakubwiza ukuri nkubitira mw'isafuriya muri ya mavuta kugira Bagabo n'ubwonko butakare. Hama rero Bagabo nuko bivangevange neza kwera uko nyene mw'isafuriya, ntukompereke ubuzima ntiwipfuze udafise ibitukura usiremwo ivyera gusa. Jewe rero ndateka agasosi nkakabika muri konjerateri k'itomate n'amapwavro n'ibitunguru Bagabo n'amasereri, ivyo vyose rero ndabifyonze n'ubwonko buratakara. Hama rero nivyo ca ndunduriramwo. Kamwe kacinda amatora, benshi bavuga ngo aka niko kazohava kaduhitana, ndakubwiza ukuri. Akunyu gakeyi n'ahandi baragusubiza iyo bagukuye. Bagabo ngaha mu buzima no kuryosha ubuzima butaryoshe nuko nyene utaha uko nyene ata kintu uriye. Hama rero aka nako karimwo tungurusumu, amapwavro, agapiripiri, nta gukompereka ubuzima vyose irundurira muri iyo safuriya. Aka aroma kugira nyene Bagabo ibiryo biryohe neza, ndakubwiza ukuri. Nuko bivangevange neza rero ngaho vyose nyene biryohe muri iyo safuriya. Tufata rero vya bitoki n'ibiraya urunduriremwo ngaho muri ya sosi nyene uko nyene. Aha muri ubu buzima utabayeho utize kubaho neza kurya duke ngo uryame kare, ndakubwiza ukuri Trump araguhitana. Hama rero Bagabo nuko fata rero uko nyene wabisizemwo ucufata rero amakarote veji rero wateguye gusiramwo ucurunduriramwo. Zenda runduriyemwo amakarote, ibitunguru na sereri yera y'umuji. Hama rero turasiramwo nyene n'uturaya duto duto kugira nyene tuze kuvyibusa umusosi. Ndari mfise rero ibiharage ndatece, nibyo nza gusirako mu nyuma. Aho manza kureka bikabira gatoyi nk'iminota 12 muko nza kurenza ko ivyo biharage kuko biratece nta birungo birimwo, nukuza komeka ko hejuru. Manza ufundikire rero bibika isoni gatoyi ngaho mw'isafuriya. Hama rero haheza akanya gatoyi iminota 15 cugaruka rero ufundurire gatoyi kugira nyene witegure nyene kuryosha ubuzima. Murabona ntuvange nk'uwataye umutwe, ndakubwiza ukuri. Aha amwisi utitonze, ndakubwiza ukuri Bagabo bagutorera kure. Hama rero ivyo nivyo biharage rero ndatece, ivyo vyari muri konjerateri. Rero ucubikurayo nyene ukarindira bikoroha. Hama rero ukacubisukamwo uko. Nta gukompereka ubuzima muri iki gihe, nukurya neza mw'izina rya Yesu, ntimuze kwipfuza. Ibi rero nivyo bifungurwa bikura agahinda n'ahandi danje, ndakubwiza ukuri. Hama sirako umurumyo rero canke wongeremwo ibirungo. Ndari ndumvise umenga ibirungo ntivyakwiye, ndacensiramwo k'agapiripiri n'agapwavro gafyonze gusa. Ndari ndihenze ngo sukemwo vyose naka kuri mwebwe mumbazi birimwo nuko nyene. Hama rero tuvanga buke wumvire nyene ko ibirungo bikwiye. Hama ucubiza buke kugira nyene ubuzima bubandanye, ndakubwiza ukuri. Ngaha kw'isi rero nta kwipfuza, ico ufise ku mutima rya neza. Rero bamwe mugomba kuza kuyamara irasiyo yose y'ukwezi ukayimarira muri resitora, bizoba bikunaniye. Nuko genda rero ufundurure uko nyene. Murabona aho haraheze nk'iminota 20 biri gutekwa buke mw'isafuriya. Murabona ko ibitoki nyene vyahiye. Genda uvange buke witonde ntuvange nk'uwataye umutwe. Sawa rero murabona uca ufundikira. Ibi bintu vyari danje, tugomba tuvyomore, ndakubwiza ukuri. Sawa rero aho kuvuga ngo bon appétit twivugira ngo bon voyage. Sawa, bye.